nabonye umujene amaze gushikana indoto yaje ajya kuri Ganefire burya bagoma ndafise umuhanuzi mu bijanye na programme jeune ujya Fierté arazi ko nari naramutumye ntigenda undabira umuntu ashobora kuduza amazi adakoresheje umuyaga nkuba ndamutuma turaja kurondeza igitwegeze ndazi kurya atariwe twabonye ubwa mbere nta n'uwabimubwiye none nagiye mbona ubu yarakoze ipompo iduza amazi udakoresheje umuyaga nkuba naho mu mugambi je mfise indoto yanje nuko Uburundi bwose kijya gihe cici twoguma tuvomera imirima yacu kubera amazi yacu burya menshi ntava hasi cyane birashoboka rero nk'ubu uryamaye umwizero uko nari naragize ngo ngerageze byaranyankiye hari ibyo nagiye kugaragariza mu ruvyiroza biranka none yantoreye umuti urumva indoto yanje nuko nirongera amazi yo kuvomera iki ryose none hajya yantoreye umuti nzoza kuraba hajya burya yarose umukiriya wa mbere hajya yarose isoko kubera yarashakashatse uducu ndondera hajya tubitekeniki ubu no gukora ibi rero bitanga umwizero mu gihugu. Kumuvugizi TV. Mwiriwe neza canke mwaramutse ikaze kuri yambonesha kuri yanyu mukunda umuvugizi Esfa TV. Nkuko mubibona twavuye mu nyubakwa za studio umuvugizi Esfa TV tuje ngaha muri stade Ingoma mu gisagara ca Gitega ku mugwa mukuru wa politique. Nkuko mubibona rero hariko haba ibintu bidasanzwe aho payeje iriko irahimbaza imyaka ine imaze iri ku kivi iriko irafasha urwaruka rutandukanye. Ni birori bidasanzwe biriko bivugwamo ibintu bikomeye cyane mbere byatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu aho n'urwaruka rwinshi rwavuye mu zindi intara zose z'igihugu c'u Burundi ruza kugira ngo rwereke rubwire umukuru w'igihugu yuko ya migambi gwarangura yabaha nyine icubahiro kugira ngo baze kurangura iyo migambi iriko igenda neza. Nkuko mumbona ndi muri stade Ingoma ibirori biriko birabandanya niko ariko televiziyo umuvugizi Esfa TV yagombye kuganira n'ugwaruka rumwe rwakoze ibikorwa bitandukanye ibikorwa birimo n'ubuhinga ibikorwa birimo n'ubushakashatsi ego ni benshi twatoye bamwe mu bandi tugiye kuganira na bamwe muri bo mbega turi kumwe nande cye ku mazina yose nitwa Nzoyisaba Reverier akaba ari je nsanzwe ndongoye société d'innovation pour le développement de notre communauté Soidanko mu mfunyapfunyo kuba dusanzwe duhingura izi pompe nkuko mubibona zivomera imirima zikayaduza turaza kuhashika mutubwira ivyo mukora turi kumwe n'uwundi kandi bari kumwe nawe ninde Buke Faustin akaba dufashanya muri izi pompo z'ubushakashatsi zo kuvomera imirima dukuye amazi mu mwonga bavomera umurima uri kure y'umwonga. Turaza kuhashika aba rero bose bava mu ntara ya Mwaho muri commune ya Ndava batubwiye neza yuko ngo bakorera bari ku mutumba wa Ngoro umutumba umwe mu yigize commune ya Ndava mu ntara ya Mwaro. Jewe natangaye cyane mbonye ibi bintu mufise bimeze nk'amapompo canke nk'ibintu tutamenyereye ariko mwebwe societe yanjye ikora iki muri rusangi mutubwire idonido ivyo mukora mwebwe. Idonido iyi societe yacu ikora mu bushakashatsi no kuvuga bwo guhingura izi pompe nyene nta kindi gikorwa ijeje atari guzihingura izi pompe no kuzidandaza muri make n'ivyo muri rusangi pompo zikora iki mbo izi pompe ko zikuntu zikora ni pompe novuga nti zifasha cyane kuvomera imirima kuko nko mubibona ngaha aye ziri ubwoko butatu hariho pompe ishobora kwaspira ishobora gusumakura amazi uri hejuru ku nkombe warungitseyo itwiyo hariya mu ruzi amazi akagusanga hejuru akabaho n'iyindi rero utereka mu mazi ukagumufashe n'ukuboko kumwe ukundi kukaca gupompa iyo ni pompe igira kabiri igira gatatu ni pompe yo nyene yipompa iyo yipompa rero turafise kuntu tuyikora bivanye naho hantu uba wifuza kuyikoresha mwebwe none ubwo bushakashatsi
bwo kuduza amazi gufasha abantu kuvomera imirima yabo mwebwe mwavyize mu mashure mwakuye hebwo bushakashatsi Bo ubushakashatsi novuga nti igice kimwe cyo cyavuye mu mashure kuko nkaje nk'akarorero nsanzwe ndi umuhinga mwizi pompe nyene narize igisata ca section science ego kuri seminari ya Giheta ariko ivyigwa nyamukuru novuga nti byavyagiye gutangura mu 2018 aho naja kuvomera kuruzi nkumva umengo biraruhisha atangura ndiyumvira je nyene nk'umushakashatsi ndashobora gukora pompe inshuro ya mbere n'iya kabiri ndabikora mu migano bihava biranka hava ntangura gukorera mu matwiyo plastiki ndabikora ku nshuro ya 24 niho nashobora guca ntora pompe ishobora guduza amazi ariyo yimubona iduza amazi agusanga ku nkombe iyi niyo iyo nashobora guca ntora kuvuga hari muri uyu mwaka wa 2023 bo aho payeje rero iduhereye ingurane twarabandanije mu bushakashatsi nyine bamaze kubona bikorwa dukora rero aho ndonke ubwo buryo twashe tubandanya turafata n'ingendo ahantu hatandukanye kugira ngo dushakashakishe abahinga uko bariyo bari hanze gusa utafise buryo usanga bigoye ari nico cyatumye rero kuva muri uyu mwaka turangije mu mpera zabo dushobora guca tutora izi zindi pompe zibiri iyi nababwiye utereka mu mazi kukundi kubako ugapompa hamwe n'iyi yipoma ibi ni vyigwa twagiye dukora mu mpera z'uyu mwaka turangije 2024 no mu ntango z'uyu mwaka turimwo 2025 rero muri make ibintu bikaba vyagenze uko ariko tukaba twipfuza ko nubundi kugira tuzoshike kwa yambona ukazoza yugu tugenda tugana nk'abajene ko tubandanya ubushakashatsi ku rugero rw'uko twifuza ko izi zose mubona dupompa n'amaboko twifuza ko tuzozikora ku buryo imwe yose ishobora kuyipompa ko n'ubushakashatsi tuzobandanya ndumva yuko ubushakashatsi mu bugejeje kure ngomba kumenya mbega by'ukuri mwebwe ico mwagomba gushikako kuko iyo umuntu ari mu bushakashatsi hari akora ikintu hanyuma kikavugana asaga ntarahashika mwe mwarashitse ku bushakashatsi bwanyu ihangiro mwari mufise byarakunze muri rusange muri rusange byarakunze kuko tumaze gukora ipompo ya mbere tukabona iradugije amazi tugashobora nko kuvomera umurima uri kure y'umwonga amazi tuyakuye mu mwonga twaciye tubona yuko ubushakashatsi turiko turagira dusa n'ababishitseko no twaca tuza turiga ukuntu dushobora gukora iyindi pompo yipompa kandi nayo nyene twarayikoze irakora neza ku rugero rushimishije hari abantu barabitura none ngo mushobore kubafasha mu kuvomera umurima wabo ni aho muherereye ku ngoro canke mu yindi commune habarabitura mukabavomerera imirima yabo ego cyane bamwe baratwitura abandi bakatubaza ukuntu boshobora kuronka iyo pompo tukababwira ntiburya rero nubwo toshobora kuyibaha ipompo irazimvye kubera iradusaba uburyo bwishi no kuyumvira kunini ya gose turashobora turabavomerera bamwe batwituye kandi tukabereka n'ukuntu bashobora gukora ikorwa tukaba dufise kandi icizere yuko bazoza bakatwitura bakatushorera ivyo vyuma nabo bakagenda bakivomerera abakunzi ba televiziyo umuvugizi Esfa TV muriko muravyumva muriko muranavyibonera yuko ugwaruka gwahagurutse muri yambono kazoza nta gisivyo turayishikako kubera yuko turiko ruratora ibintu bishasha murashobora kuvomera imirima yanyu atakibazo na kimwe mugize byahora bibatwara inguvu cyane byahora bibagora kugira ngo mushobore kuvomera umurima wanyu hari uruzi hari ayandi mazi yegereye bafise amapompo ngaha ariko agomba kuzobafasha mwebwe none muriko mutubwira ko mufise ubwoko butatu bw'ipompo nk'umukiriya yoza abitura uyu munsi mu mahanura ko yogura ipompo iyihe imworohereza gusumba izindi ipompo tufate tubona ko abarundi benshi turabarimyi kandi turarima no mu myonga navuga nti mu bwoko butatu bw'izi pompe buvuga izi zikoreshwa n'amaboko izo zibangutse ku bantu bariko baravomera nk'imirima ariko bisaba umuntu aba afise inguvu nyinshi kuko kuvomera umurima upompa biroroha nukuvuga ipompo muri make ziroroshe nta nguvu bisaba
kuko gusa muba muri babiri umwe arapompa akabandanya pompa undi akadresa neza umuringoti undi akakwega umuringoti aho yipfuza kuvomera akavomera ku rugero ashaka kuko amazi ntaba ari kararuhisha cyane nkuko mwe yatwara mu ndobo dufate yego mbe bavuze ngo ni ku metero zingahe umuntu ashobora kuvomera umurima wewe kwizi zikoreshwa n'amaboko kugera ku metero 300 bivanye n'umuringoti wawe ukureha ubwo rugero tumaze gupima tukabibona ko bishoboka muga tukabona yuko ashobora no kuharenga amazi kuko amazi arashikayo neza cyane okay iyo ni y'amaboko iriya wambwiye utereka mu mazi nayo akabijya kayo nakahe iyi pompa iyi pompa akabijya kayo nuko yikoresha yo nyene kandi atani gitori savye kuko muga nayo urayikora ubyirwa ukorera aho hantu ushaka kwishira ku buryo amazi za kwinjira muri yo afise pression nini hama igashobora kwipompa yo nyene kwipompo yayo yabigenewe hagurutsa iyo ntuzenye umene nk'ubereka ku muvugizi TV ni gute muri rusangi babone neza les modalités pratiques niko novuga sivyo uhavuka bigira gute amazi aca hehe ikindi gihe umuvugizi TV umuvugizi SFA TV tuzobasanga kuri tere kugira ngo tubone neza amazi muri ko marayaduza kugira ngo abantu kurikirana inombonesha kure yacu baze bashobore kwigurira ibikoresho no kuvuga utereka hehe mu kuvuga dutereka iyi pompe yacu mu nkengera z'uruzi canke z'umugezi hanyuma tukazogira urugomero nko ku metero nka 10 amazi akinjirira hariya aje amaze kwinjirayo rero ari ukuntu iyi pompe nyene kubera ko umuvuduko ayo mazi abafise ikiguma yipompa ngaha komse ayandi acaza arasohoka ngaha nico gira uko yipompa ipepo zigwira ngaha mwiyi kazeribwari yo ngaha haragaragara hama izo pepo zimaze kuba zigwira ashushira ko umupira ukaca wugura amazi akaca guma agenda bivanye nuko ibiri kiripompa ngaha nta bindi bisabwa ikindi gica gisabwa ucishigikira neza kuko iri kiripompira zirikoma kugira ngo igume iri uruhande rumwe urayishigikira kura iri ipepo irikoma hama amazi agacaguma bandanya kuko naho uburi umwe nk'akabijya uyu urayikoresha kuko bamaze kuyishira aho hantu mu mwonga umupira wowe nyene utembereza wowe nyene naho uburi umwe none umuntu ibi inye mengo bisaba ubuhinga nk'ubujinda yikuguriye ivyo bintu ntushobora kuvyikorera canke ubwiza ko buhari wewe no kuvuga muri make uyituguriye tuja tukurungikirana umuhinga aza kuyikukorera aza kukwereka kuntu ikoreshwa gusa izi ntonto zozo biroroshe nibisanzwe nta muhinga yigwa arazi nka Jemfise umurima hajya ku Ruvyironza ku ngoro ndahabona hegereye Ruvyironza hajya mu Ruvyironza je no duza amazi kavomera umurima wanje neza cyane nyene okay bariko baravyumva kuri televiziyo umuvugizi SFA TV mbega none ivy'igiciro ni ibintu bizimvye canke ni ibintu umuntu ashobora guhamvya ibiciro ni gute aye naho kumbure zikozwe mu buhinga twe twarize ibintu bijanye n'ibiciro dusanga nk'umunyagihugu ntitwa muzimba cyane nkizi zikoreshwa n'amaboko kuvuga uduha 300 catuyikuronsa ego kuko nuvuga nti muramuha garanti none turamuha garanti tumuha garanti y'amezi 5 iyipfuye igeze ikibazo ahava bigenda gute nukuvuga umwico gihe twari inimero contacte muraza kumusahiriza tugenda tukayimukorera bishobotse ari nka PS gasubirizwa tukagasubiriza hama kabandanya yikoresha akindi naco muri make abakiriya bakunze kuza muci kuko ni mu gihe kivomera ko mu gihe c'imvura no kurusanga mengo tuzikora tuzigumizaho gusa mugabo yiciri turitse niho n'abakiriya ba niki gihe mugize ikiganiro twari mu gihe c'imvura nakaryo keza yuko bazimenya kugira ngo ejo hirya yejo baze kubagurira no kuvuga habaye muci hageze ko bashobora kuvomera ego mbega iyi nayo iri muzo mwambwiye iyi nayo ikora gute yego iye gukora kwayo uteka ku mutumba hariho itwiyo uco urungika mu mazi iyindi twiyo ikisohora no kuvuga uri kurayikoresha urapompa amazi y'igukya agasohokera hariya ntiyoroshe n'ukuboko kumwe urapompa amazi akagenda sawa ntibiruhiye nabo nyine metero ishobora gushika ko zigera kuri zingaha zirarenga 300 irenga metero 300
niko tumaze kugira muga turamaze gushika kuri turuwasa muga tumaze kuraba birashobora no kurenga zirashobora kurenga. aha mwavyumvise abantu mufise imirima n'amakoperative n'amasosiyete buriko murarima ibigori amatomati intore ibintu byose muriko murarima mwegere mwino sosiyete iri ku mutumba wa Ngoro muri commune ya Ndava neza na neza ari mu ntara ya Mwaho ariko aho muri hose barashobora kuhabasanga ariko ikibazo nico nyine washaka umuntu ari muyinga mu Rutana yo kubona gute kuvuga nk'umuntu aba ari kure bahe contact tubasigira inimero ya telefone yivuga ku muvugizi iti bayumve bakene kuvuga turakoresha WhatsApp inomero 67 93 32 83 aho ni kuri WhatsApp tukanakoresha n'indi sanzwe 79 66 34 35 aho hose muzotwitura tuzotunganiriza ko mwifuza kose. Okay, inimero bazumvise ariko akama mutera Spider yarabashigikiye niko nta bandi mwifuza ko bashigikira mu bundi buryo bucanke buriye Ego cyane abariko barabumva mu babwira iki kugira ngo ubuhinga bwanyu bugere kure ko mwavuze yuko aribyo butarashikako Ego kugira ngo ubuhinga bwacu bugere kure turasavye nyene abashoboye kudushigikira mw'ubu buhinga bwacu yuko boza nyene bakadushigikira kandi bakatwungura barashobora kuba bafise ubuhinga nyene bwo kutungura ubwenge murakeneye n'ubumenyi ruhande y'uburyo murakenera n'ubumenyi amaformation atuma mugira ibintu bikomeye cyane ego ubu turabona ko dukoresha muri izi twiyo ntiziramba kuko urabona nk'ubu uye ikiragendera ashobora kumeneka turakenera nk'ubuhinga nyene bwo kugira ngo dushobore ibintu biri consistent dukoresha iziga twiyo z'ivyuma hamwe ikintu gishobora kugira garante niniya. Okay, bavyumvise abariko barabumviriza abagomba gushikira no rwaruka muze mubashigikire kugira ngo bashobore kwigiza imbere bafise ubwenge bafise impano mugabo wo ba renforcer mu vyiyumviro mu vyirwa no mu buryo rero bw'amafaranga kugira ngo bashobore gukora ibikorwa biteye imbere. Ikindi gihe tuzobasanga aho mukorera kugira ngo turabe muri ko muravomera imirima mbega bimeze gute. Murakoze rero bakunzi ba televiziyo SFA umuvugizi TV mugire umunsi mwiza ngahi wanyu. Umuvugizi TV